bamukubite nuwigire shani wigire kandi nuwigire mu umvizarenda kubwira mugira nta nico mugira jewe nandi namuteye urubeshi je nandi naguteye wewe wowe nandi naguteye wewe Sister reka shitse ndabwire nabi jewe sinaguteye inda awujana ewe mw'ibarabara ugomba nyamukibara mwibara ngo je naguteye inda kandi atanigeze nagutera jewe burya jewe uranzi neza ndakuzi neza wambonye kweki usikia abakombo kuzi none basi urondera uyundi oya nje ntamwe ndakuzi kweli nabasi turasa nidusamabuje abantu barasa okwihenda oya sister sije naguteye inda kweli babarira basi Bonjour, bon après-midi, abakunzi ba Malengo Media. Nize kuba meze neza, niyo ngo Chanceline ko rero mumaze kumenya, nibaze kumaze kumenyera. Sasa rero nabwiye ko nzozana ibyo busazi baje, by'ubusazi je ashi ndasaba mu mutwe. Utsiro ngaha ngomba gukora iki? Ngaha ndi mw'ibarabara. Ngomba gukora plank. Mugore nibankubita, muze kumvugira sivyo? Ndi mw'ibarabara hari aga plank napanze gukora mw'ibarabara. Aha ndi mw'ibarabara ngomba ndindire nk'umuhungu. Ndakwikoresha umuhungu urumva ndinde aho ariko ararengana abantu ngomba ndindire umuhungu ndamuplakinge ndamubeshe yuko fisinda ndamubeshe fisinda sasa rero ngomba nambaye kwanza iyi mic ntayibone ndanyegeze kwa ari plan nahabona yuko ndamuplakinga afite microphone uca bimenya yuko cameraman ntakubone winyegeze ntakubone bike mikrofone ndayifite maboko yo hava mbona uko ntiboneka okay ngara ahantu rero rindire aho ngo mw'ibarabara nibamu cameraman niba uco uza kungwanira wombonye rero mana aje n'umupapa ntabwo aje ndamukorera nshaka umusore uyu mupapa naje ndamukorera yava nkubita uyu nawaje mana aranyica naje ndamukorera ndamutinyuna ni sawa meze neza aguma baza kumanda ndabatinya aguma baza baje bafise isura aje yateye n'ubwoba Frank yanje irahavunira ko mbona abantu bose bako baraza bose bateye ubwoba Abahungu baza none kandi yanje irahabira kena hagaze aho ndaba cyane ndabonye umuhungu aje ngene ikure mu bwoba ndabwikuremo wazi ko ntazogufata rero wewe wazi ko ntazogufata sister Levi wazi ko ntazogufata rero sister we nebiki wazi ko ntazogufata abahungu ndagufashe rero kagira inkuru ndagufashe ahandi turavugana isinda yawe naho kureye iki nta kimwe mutana na kimwe niwigiye oya bandanye niwigiye nta kimwe abana bako mukamenge muze turabatahu aho mukamenge ibiki mukamenge ibiki n'abatahuri ibiki nutuvara ngatoja niwanyu sister ndakura uzi uko nko gufata yo cyuhunga bujumbura yo je ndagutera inda jewe wowe ndakubwiye ati aha hacu wambaye turajana iwanyu turajana iwanyu we bakuntumye turajana iwanyu ukuja he ukuja he nibiki wewe none ushaka kubona aho ukenda gwamahera bihere ukenda gwamahera what is wrong with you yani zauri atatuzekwe kwa ntunzi mano je sindakuzi sawa
kandi ntushobora kunkurikira nimba utanzi rero turajana iyo ugiye hose rero ukaba utabizi neza ndagutatura amakofe unkubita jewe unkubita navyo ruzi korako ndagutatura amakofe korako shenzi uja hehe none je ntumwe wayibonye uyu ahantu mukubita uyu unkubitira iki haje nagugize nijyewe wajya inda utabizi je naguteye inda kweli bayina niwigiye nta na kimwe niwigiye je ndeza ko uyu no mukamenge ndamutahura naje mukamenge bitugani mukamenge ibiki sister mukamenge ibiki manzu ndabe neza sister urimenye ndakubona oziye ko ntazokubona yuba ndakufashe jewe ndagutera inda jewe yego reka nagwamera biro urashonje amahera jeso umuntu yambaye nkuko umeze kujye ngo nashonje jewe umva ahubwo nakwihenze ko sinzi umungane wanyibeshe kuko je sinovyemera ariko umusore tugarutse nta muntu yokwibagira umuntu yaguteye inda nawe nta muntu yovyibagira nta muntu yovyibagira ngo agukurikira gufata bajya bose abahungu bajya kweta atabafasha aje gufata wewe mumbayizi oya sindamuvugiye oya kumbe muri kumwe mwebwe nta naho ndamuzi muko papa oya tuzinanye oya ahubwo hari yakwiye n'abantu bagufate babagabo bamukubite niwigire shani wigire kandi niwigire nta muhungu umvizarenda kubwira mubwira nta nicyo mubwira jewe nandi namuteye ubu nubeshi ubu nubeshi je nandi naguteye wewe wowe nandi naguteye wewe sister reka shitse ndabwire nabi jewe sinaguteye inda Naujana. Ewe. Mw'ibarabara ugomba mw'ibarabara mwibara ngo je naguteye inda kandi atanigeze nagutera jewe. Burya jewe uranzi neza. Ndakuzi neza. Wamenye ya kwibesha bibaho umuntu wese agira kwibesha. Nta kwibesha. Canke urashonje. Uja hehe. Sister ndeka sister. Nakwehibi. Kandi ndagukubita amakofi. Umubita. Kube. Uyu ndamukubita kandi ageza kumuhana. Yateye squat yibeshe. Ega abantu kwisi turasa. Ndaba neza. Oyi ndamukubita n'ukuri. Je ngo no muterinda jewe. Uyu no sindanamuzi. Uyu sindamuzi. N'umusazi. Uyu nakomeye. Uyu okay sawa. Urafise nimero y'uwanje. Uyu na telefone agira n'umwashonje ngaho ibujumbura. Ubuzi gute telefone? Urashonje. Urayifise. Yinyereke. Uyu yarashonje ntanda namuteye uyu ariko anyibeshaho bari yari prank sorry ni prank mboyano dani kwana ya prank kabamani wanje muri yari mboyano buzuye wayibonye oya mugabi baho sorry birabaho yego voilà kainda taho mutima none ega jewe sinerinda ega wana makuru arufise oya urazi oya naho ko murakindi kumbe uri muri kamera mama hera rero mama hera kumbe uri muri kamera mama hera Mikrofone ngiye. mama hera umanga ndaguha thank you for ndaguha kumbe wari muri kamera hariya uza kunyambika ibara mw'ibarabara ngo jewe ngo naguteye inda ndamubaze n'umukobwa bishitse ahubwo ati wamuteye none wabyanka uciza nta mukobwa yibesha ivyo oya wowe wibesha wateye so tuwaje wibesha je sinerinda bibaho na mukobwa yibesha je sindanagera na mazi bibaho aribesha nziga bibaho oya bibaho ari kandi urakubagana uyu arakunda ibintu bya hivi na hivi uyu arakubagana ndabibonye arakubagana oya kuvuga ko yoba yari habiri habiri uyu arakubagana uyu nawe ari habiri mbwa ni wowe uyu arakubagana oya baravuga ati ngo nyina ni wamenya se w'umwana so babivuga uyu yatwenze igitoro kirabura mu Burundi rero oya sorry umbabari umamahera tugende hariya amamahera sinovyemera unyambika ibara kuri kamera ngo je naguteye inda jewe kweri ntatera inda ndaguha inyuma ya kamera kamera je nzobica mwebwe ndagaswi munyu mwebwe nzobagirira nabi uravyumva ndagita ivanye yitwa gute marengo media marengo nzobagirira nabi oyi hari prank yari prank ngane wowe wari wabyize nyene wabyize none nituri abarundi ndufise umubiri
bisigire ko rero dawe ufite benshi ugenda gukora oya je meze neza ivi na visi ndahaba ivi na visi ndahaba kugira ngo dufise umubiri bisigura yuko nawe ugira oya ndabikubwiye oya birashika mugabo bidasino vyemera ijana kwijana abakobwa bari hari hakare kure abakobwa baribesha baribesha ibibesha bon bati nivya gutangaje ko umuntu mutazi na ngo abijyambira umubonye ndazi ndigambira umbonye abumva ngo wanteye imbere naje natangaye ati none aka gasutwa kavuye hehe nabo nimvye ati none aka gasutwa kavuye hehe yuko ubusutwa bw'ibujumba tuba tubuzi shahora gasutwa ka original k'ibujumbura Mfise ubwoba prankire kwibandanya nuko ngize ubwoba abantu bakibaza gushengera abantu bakibaza ari benshi bagabibaza ngo ntivyavure prank ntihashe yambitse ivyahora biba ku bandi ndabira bimbayeko ntihashe yabize kamemari umwana kuri kibahisemo je unkoreshe prank assist ayaha umva nagomba mbona abantu barengana mbona ibihungu ndabigize kuvyo gutera amakofi ucita muje none je uranze neza aya ndakuzi je ndakubonye njya biri mbonye ukuye amande ntihashe nukuri yandi ndabifise ubwoba ngumye nkubiteje abo nagize nabi nakuguhata amakofi abiri yo natevye nagomba usubira ufatigana nakina gutatura amakofi nakora ko ndi umwana w'ibujumbura sinzayisubiye plank hano n'abakunzi ba malengo mezi maze kumeze neza rero baje nari mfise ubwoba burenze neza ati mane yanje biba nkubita amakofi ashangira ubwoba ko abantu baciye buzura nagira ubwoba ugamba ndanaje abifasha nko cyarade yanyatatse muri babiri kwe yamudada n'ubundi uyu nabibona twenze igitoro kirabura ntacu ayo sibendi acha profita rero oya ntacu uyu sinomwemera kuko yabura mbese ngo gusa video ntuzo ndamukizere urakuyipostinga gute ndamukizere akunzi ba malengo mezi ni malengo mezi kamera je nzobagira nabi mama yangu ukuntu jewe munyambisi bari bujumbura ngo nateye inda ivi na yizi mama yangu yabakunzi ba malengo mezi ndabaramukije cyane gusa maze muranura aka gasutwa k'ibujumbura yes murakoze cyane mukoze mudukurikiranira supporting cyane yifise ubwa burenze mbona yifise ubwo bibantu bitarera so akoze gutankubise ciao jana jewe kiri makamba sister ntamwe ndakuzi wihenze gose nabari makamba turajana none nawe gutereye he basi turajana ayintereye he turajana je ndanguteye sister turajana kweki usikia abakobwa kose none basi urondera uyundi oya nje ntamwe ndakuzi kweli nabasi turasa nidusa mabuja abantu barasa okwihenda oya sister sije nawuteye inda kweli babarira basi tumvize abantu batwumvirize basi batumvize biki abantu bakeneye basi telefone mama wumve ko nta muntu tegeye mama wasi ndamukeneye kwiki abo tujane kwa mama wawe unjane ari makamba tumukeneye basi na telefone unjane unjane kwa mama wawe yo uri wihenze sister kweli wihenze sijewe sister wihenze kweli nago nihenze wihenze kweli yakunyagiriza inda sinakwagirije nande nateye sinakwagirije umva je ndikefa ntakuvuge ntakubuzi rero ndikefa ntamenye umungu yanteye inda oya wihenze kweli nizuwa rero wihenze sister kweli wihenze wihenze gose uja he none nihenze he turajana aho rampeha no sister basi nje nagutereye hejuru urahazi yakunyagiriza inda urahazi sister ndagusabye yakunyagiriza si jewe basi rondera abandi bantu bafite amahera uyagiriza je manutse je nta mana fisi urahazi tujana nyarutwa tujana nta mana fisi sister je nta mana fisi turajana sindakurekura sister rondera abandi bantu bose uyagiriza bafite amahera umva je abantu bose bashengereye ngaho je ndikira ya kubwe nokora ibintu mwibabaye ntakuzi rero yego kweli numva nangago tujana sister samugije naguteye tujana sije naguteye inda tujane sister musiga myenda kweli kweli mwagiriza abantu kweli musiga mwagiriza abantu kweli nabwo jewe tujana je nande naguteye je manutse hirya yaje nimvuye makamba tujana nabwo tugenda nimvuye makamba tugende turajana je nta sister umwe basi tugende iyo ugende tujana ngenda kurekura sidakurekura turajana noje ko mbasa ajya musi isoko yo mukambenge intanzo fise tugende nyine je nanzo fise tugende basi bakora gutwenga abana nanje nimumvugire nimumvugire tugende none tugende Ntwara he basi je ndateye tugende turimenye tugende none ndagutwara he basi ntwara he wazi ntwara sharazi ntwara imenye
turaharondera. Mabuje kanyagiriza basi nimumvugire basi nimumvugire. Jena ndana uteye sister wihenze. Wihenze. Namwe ndamuzi. Una namwe ndagenda mu. Ndakuzi. Ari imbere yanyu kutanze. Je sindamuzi kweli. Je ndi munyamakamba ku Muyange Nyanzarake. Wimenya twajana. Namwe ndamuzi. Tugende twajana nayo. Je bajya musi yisuka ajya musi yisuka ya Kamenge. Niyo twajana nayo ntacyo. Mw'ibarabara gusa turajana nayo. Ko nafashe njya aho nafashe wewe. Nihenze. Twihenze rero sawa twihenze. Twese. Basi rondero ndi munafisa amahera basi umwagirize basi. Abisa amahera none basi we ntanayo ufise nana kwagumva. Ibaze amahera ufise none kwe kwagiriza. Oya ni kuranyagiriza ibintu atari ivyo sister. Sijewe. Si wewe. Turajana. Ngende hese. Hese. Turajana. Ndekura he. Ndekura. Namwe ndakuzi je ndakuzi heje. Ndekura nawe ndakuzi he. Shaka umugabo. Jewe none ndagutwara heje. Oya. Sorry, ari prank. Sorry. Kameraman ngijanye yabonye. Ayi nyegeje. Sorry. Ndaziko ndakuzi ndahunzi. Sister rundi umutima gose kwe. Microphone ntwayibonye none. Oya sinari nayibonye kwe. Number. Sorry. Kameraman ngijanye. Ari nyegeje. Ya se warundi umutima sister gose. Je mvi makamba ngeje. Namara ndacha baje mw'ibarabara. Namwe ndaje none kuki ndayemera kwenda gutu. Namwe ndakuzi kwe. Warundi umutima gose kwe. Sorry. Kameraman. Kandi ndabiye bisubiye ngumye bari kunkubita nawe subira. Bane ubwo nufuri. Bane ubwo. Ahubwo wewe warandi umutima ahubwo gende apetaso yaduze kwe. Yo. Ego ni badere iteriye heje kwe. Ibadona nk'umuntu adakwagiriza inda ntawuzi nawe ugaca byemera. Oya umva je umanutse hirya ejo ntabintu. Sija kumifana rero. Ahubwo wewe uja kumifana. Abantu bose baranzi ko umuntu atoye yararanga bikahita cyangwa ngo nateye inda umukobwa mwiza nka wewe. Ushomba. Cyangwa gari sokwe. Sawa. Sorry sivyo? Sorry. Poa.